Ismael makuru ya? Ça va, ça va. Ni bon. Naam. Yego nanje ndakomeye. Urumurimbyi wa gospel, kuririmba gospel ntago bigoye. No, sinovuga ngo biragoye. Gusa nubivanye no ku muntu n'igikorwa umuntu akora. En tout cas, ni ibintu nkunda. Donc kandi ni ibintu mba numva ko nokora. Urumva iyo ukunda ikintu gikunda ntibigoye nyine ko. Nashaka kuvuga ntibigoye mu buryo financier, mu buryo bw'amafaranga. Ntibagora? Ya, uburyo ibintu by'uburyo biragoye kubera urabizi yuko la umuziki tukora tuja muri studio urariha amahera amavideo donc bitwara uburyo rero udafite umuntu agufasha bien sûr biragoye ya Niwora ibagora no kumamedia kugira ngo muronke promotion abantu baba promoting ekora ko mukora ibya gospel ya mu Burundi hari ukuntu gospel itaratera imbere cyane n'abantu ntibayisupportinga nyene nkuko bikwiriye usanga abantu benshi basupportinga ibindi genre profane ngabo gospel biragoye cyane ko ubona abantu bayisupportinga ari benshi. Uvuze ko gospel yo mu Burundi itateye imbere ahubwo ya gender meza ko yayigeze gutera imbere ahubwo irasubira hasi. Ntago ubona ko iwe ari question y'abaririmbyi ba gospel ubwo batari question ya promoters. Jesse nibaza ngira birashobora ugasanga hariho uruhande rw'abaririmbyi mugabo uruhande rukomeye n'aba promoters kubera umuziki wose umuntu akora ari investisa. Rero iyo umuntu ariko ari investisa abakeneye ko haba revenu aronke benefice mu byo yakoze muri gospel rero hari ukuntu menga abantu babifata nko kumenga ni ibintu biri free urihishije nko muri gospel usanga niba abantu nibavyitaho nyene nko babikora nko ku maprofane. Rero ndibaza cyane hariho inkote y'abaririmbyi ngira bashobora kuba baradendebukiwe peut-être mugabo hariho na kote y'aba promoters. Ariko hari ukuntu abaririmbyi ba gospel mwifatafata uko ukaja gusora indirimbo gacibika nturondere aba promoters bakarindira ko aba promoters aribo baza kubarondera. Ico naco numva ko ari kibazo. Ya ndibaza ko ibyo hariho ingorane y'ibyo mugana nabo lo fait yuko bifatafata urumva ni kubera iki kuko ifo kubanza kumenya none ni kubera ko abo baririmbyi bifatafata maybe ne bashaka umuziki wabo uba ukora nka business bashaka nyene kurimba mu isengero ugasabirira ngaho canke agaja gusora ubutumwa bwanje nabutanze vyaheze bigaherera ngaho jingira suko ndavyibaza ndibaza yuko umuririmbyi wese yakoze ikintu abakeneye ko abantu benshi bakibona kandi abakeneye yuko aronka abantu bamufata mu mugongo. Rero kumufata mu mugongo hari ibintu byinshi biba bisabwa nabo ba promoters. Rero iyo we wakoze ico kintu bien sûr ubu biroroshe hari ama channel YouTube hariho ama social media ari hatandukanye abari byiza yuko uwo muririmbyi nawo bakonsya yuko ivyo bintu naho kumbura atabantu benshi aza kugira muga akagerageza kubitanga. C'est vrai aho baca baraba bafise amakosa muga iyindi ngorane hari nuko uzoraba nyimba hari ama radio dufise ngaha mu Burundi abo bavuze izo ama radio yumvirizwa cyane hari ama radio yumvirizwa cyane gusumba yandi ayo ma radio rero mbega bavuze ibyaha urumva mbega umwanya munini w'indirimbo zivuzwa n'izahe. Rero iyo rero ibintu bimaze kuba divise ugasanga hariho ama radio mu Burundi si menshi cyane yumvikana cyane ayo abantu bumviriza gose si menshi afisi usanga bafise ibiganiro ibiganiro vya gospel byinshi hari ibiganiro bike cyane. None iyo difference yewe uyumva gute kubera iki hamwe ku ma radio nayo ma radio nyene haba hariyo profane nyinshi ugasanga umwanya wa gospel ni mutoya. Donc ndumva ko nivyo ni impact imwe impactinga notre musique ya gospel. Ego none mwebwe nk'abaririmbyi ba gospel iyo mubonye bigenze ukubonye ntimuri ko mura promotinga mukora iki? Ya nishure kuri bose canke kuri Oya okay ishura kuri bo ko ntushaka kwishura bose. Okay. Jewe kuri uko bwanje jewe iyo nk'ubu iyo nkoze ikintu donc ndagira effort yanje nkaraba aho ngeza basi aho ngeza
ni no mw'ijya management turagerageza nyene ibyo ibishoboka turabe aho dushobora kugeza muga rero aho hantu nyene natwe usanga hariyo delimite ahantu ukora ugakora ikintu ukagikora ugasanga ntuharengana donc ico rero nico kintu kigoye cyane niyo ntambamye ikomeye gose donc ni imwe nyene narimeje kuvuga urumva twe turapromotinga ibikorwa mugabo hari haho tutarenza ya kubera hari ukuntu le monde tubayemo ifise conception ya musique ya gospel na profane iyo rero iyo ni inconvénient mbi ni conséquence donc c'est tout ni problème il majeur ku cyo kintu ego basi usabiki aba promoters bako bararaba ikiganiro cha Buja Hit bahindura iki canke bongera iki Dicho no saba ni kimwe. La musique c'est de la musique. Twese dufise les mêmes notes. Nta muntu azana gishasha. Urumva. Indirimbo kuzikunda, urumva. Barazikundisha abantu. Please indirimbo bayivuza. Niyo umuntu yo yagize indirimbo barayikunda. Rero kuri gospel nabasaba ko bogerageza bashiremwe akaguvu. Nimba ku radio hari ibiganiro ni question yayo radio abivuza nibiki bongereze mwinguvu nimba ari ibiganiro vya gospel barashobora kongereza naho barashobora kuba bavuga ati okay ibyo biganiro nta bantu benshi tuza kuronka bavyumviriza peut-être ntituronka abantu benshi batwumviriza mugabo ndibaza yuko ari radio igihe bofata iyo ngingo birashobora guteza imbere notre musique mu gihe bo bavuze ati reka tuvuze ko umuntu avuza ivyo we numvirije radio nkumviza umuntu indirimbo y'inaka ivyo numviriza cyane ariko batwata uri ko yibaza ku maradiyo cyane n'amaradiyo ushaka kuvuza indirimbo zanyu cyane en fait ni donc navuze amaradiyo kubera ariyo cyane abantu barakunda kumvira hariho nama social media atandukanye urumva biragoye baratuma kabandi mugabo ama social media menshi umenga hari abandi bantu bikeneye donc aba gospel umenga twebwe n'abantu bakurondera ngira nyene ka kantu nyavuga ati reka ntume basinda mu ronde Ismael kugira ngo mission yanje ipasse ngo gasanga ntibari ko bararondera umuntu nabo ijya avantage babona kundi muririmbi ko bashobora kuyironka no kundi muririmbi arimba gospel